abakera barayamaze ngo nta muguta kiza kandi ngo uwutarima ntamira. Muri kino gihe biboneka ko abarundi bariko barijukira imirimo harimo n'imyuga itandukanye. Bamwe mu banyamyuga bakorera mu gisagara ca Ngozi baganira na bagenzi bacu bemereye isamirizi zimoresha kuri buntu yuko nubwo intambamyi zitabura ngo baragerageza kwama bazanira ababitura ibintu bishasha vyo bashimisha. Uyu mugabo atunzwe no gucapa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 avuga ko yitwararika ivyerekeye akaranga. Narijya nkora ibintu by'akaranga k'igihugu cacu. Mvuga ati kuri internet bacu banyereka ibindi bintu by'abazungu nanje nkeneye gukora ibintu by'akaranga kiwacu. Ndashobora kwiyumvira mu mutwe nkiyumvira ico nshobora gukora canke nkashobora kuja mu exposition tugahurira hamwe n'abandi ibujumbura tugaca tubona umwe wese tara afise arusha uwundi ukavuga ati aha ndabiye kuri bagenzi banje bakora nk'ivyo nkora ndabona hari icyo bansumije canke nkavuga ati nanje ngomba nkore gutya kubera kuri internet ushobora kuramwo nta utarahura ubwenge mugabo urashobora kurabamo kugira urabe abandi nk'abandi ba artiste boshobora kubona bakora mu bindi mugabo je nibanda ku karanga k'igihugu cacu. Urabona n'amatablo harimo amatablo y'igihugu cacu par exemple nk'itablo y'ingoma niyo niyumvire ndakora siyo nagiye kuri internet ngo ndabe. Hariho abandi usanga bakunda ivyo hariya mu Bushinwa mu mahanga mugabo ivy'igihugu cacu ntibabikunde kandi ari ikintu wakoresheje intoki amaboko. Wagenda nko mu ma hotel usanga y'amatablo yo hanze mugabo si hose mugabo ntaho usanga ni n'abamanitse izo abartiste biwacu bakoze nk'izi Kirundi ugasanga nk'amatablo keshi ugasanga mu ma hotel nta matablo y'akaranga k'igihugu cacu usanga ari ugasanga hariyo nk'izo mu mahanga. Numva twasaba natwe ko boza baraduteza imbere kugira ngo twungura ubwenge kuko baguze ikintu wagikoze uca usanga uce wungura urundi bwenge ukavuga ati reka nkore n'ikindi gisumbirije kimwe nakora kubera navuze ati nabonye nico nakoze cyasohotse bagishimye. Igiraneza Ismail nawe akorera ibikorwa bitandukanye muri atelier bise Tamam Garage. Umugambi uri kurarangurwa n'abavukana bahisemo gukorera hamwe urugusudira gucura ivyo bita bricolage mu gifaransa n'ibindi vyerekeye gukora imiduga. Uyu we kugira bamwitura bamuhurumbire ngo ashobora kurahura ubumenyi haba ku bandi canke mu bihugu bitandukanye canke kandi ku buhinga ngurukana bumenyi internet. Akemeza ko uwo murimo umutungiye umuryango. Akarasiyo nyene mbere kava nyene mu bikorwa nyene turiko turakora novuga ko ivyo bidutunze twese yego kandi novuga atageje nyene ko twakorana n'abantu benshi batandukanye aho dufashanya gusudira aho dufashanya kubumba aho dufashanya kureviza imiduga cyangwa gukora nk'ikonteneri. Novuga ko akarasiyo tugakura hanye hari igihe umuntu ashobora gutembera nko mu bindi bihugu kugira arahura ubwenge na cyane cyane no kuri internet naho nyene niho hambere hadufasha kuzana ibintu bishasha kuri internet biradufasha umugabo bavuga ko ubwenge burahugwa turatembera n'abandi bantu bakora nk'ibidukora mukagenda uharahuye ubwenge. Imyuga kandi n'abigeme kimwe n'abakenyezi basa n'abayijukiye. Mu gihe hari ibikorwa bimwe bimwe byari byahebewe abagabo uwo mukenyezi we yahisemwo kumwa umushatsi. Nawe nyene aremeza ko abakiriya bakenera ko umuntu abaha ibintu bishasha kandi ngo kugeza ubu abagabo n'abigeme bamwitura arabatunganiriza atangorane. Nayo abigeme n'abakenyezi baciyumvira ko hari ibikorwa vyagenewe abagabo ngo bove buzimu bakaje ibuntu. Jeni yaza kivya batoba bakivyiyumvira kubera ubuzi no kwishiramwe umuntu akamenya byose kubera ivyo byari bya kera. Bakazi kose ubonye ugashoboye ugakora bazaniye kwafe baza bararabira ko kwimosha ziba zigezweho nyene baze nk'abo bashaka ibintu bigezweho nyene no vyiyumvira ndose nk'amahera noja kugura ikindi kidasa n'ico. Ivyo bakaba babishikiriza mu gihe kuwa 21 ndamukiza akumwa kutashe amakungu yamahimbaza ibijanye no gutunganya imigambi hamwe no kuzana ibishasha mu vyo umuntu akora ivyo bita innovation et créativité.